mu Burundi niho honyene ushobora kugenda kugura imodoka canke imoto ugatanga amafaranga hanyuma ugataha utayitahanye, wayironka naho ntibaguhe number plate plaque, ivyo navyo bagutera ingorane zisumba izo wari kugira iyo bayiguha. Iyo bagufashe mu nzira hatariko number plate, kubera ko ata mategeko akurikizwa, baragucakira bakaguca amande, kandi mu by'ukuri ivyo byose bakabikora barenze amategeko, bazi ko mu maserivisi atanga izi plaque atazihari canke hari ibintu bibuze. Niyo mpamvu none itumye nzana izi plaque mubona ngaho imbere yanje, hariko na license driving canke permis de conduire. Shaka tuvugane ko ibi bintu bibabaje cane, ni imyidogo y'abamotare, imyidogo y'abatwara imiduga, usanga barenganya mu by'ukuri, basaba ko abafata ingingo babarengera, bakabibuka, bakabubahiriza, bakaguma barengana. Iyo uri ahantu hatoretse amategeko, ni ukuvuga cane cane mw'ibarabara, wama mu ngorane z'akarenganyo, kandi bino biranatukisha igihugu ku busanzwe. Reka ndabaramutse ndabaha ikaze na karibu. Uyu munsi turi itariki 7 kwezi kwa kane mwaka 2026. Nshaka nabasangize bimwe mu magorwa y'abanyagihugu mu vyankenerwa. Nta mparati, nta mpusha z'ingendeshwa, no kuvuga permis de conduire ou license driving bihari. Ni kubera polisi none baca bashaka kubivyaza umusaruro mu gutoteza abanyagihugu, mu kubafata, mu kubafunga, mu kubafungira ivyuma, mu kubiruka ko bamwe bakagira n'ama-accident, kandi bazi yuko ingorane atari abanyagihugu, ingorane ari iya leta canke ya leta nyene. Iyi gisata cabwirizwa kuba carabahaye ivyo badafise, ariko bagaca bafata abanyagihugu batabifise bakagomba kubarenganya, kubahohotera. Ndavuga mu Kirundi kubahohotera. Reka mfuke ino mparati gatoya gutya, ariko ndashaka ko tuvugana kuri iyi mparati mubona. Kuri iyi mparati mubona aho impande yanje, n'akarorero k'ivyo tugiye kubaganiriza, imyidogo y'abanyagihugu ukuntu bahohoterwa. Abanyagihugu bafise ingendeshwa, nk'akarorero amapikipiki, imodoka, bari mu magorwa adasanzwe bivanye n'uko OBR, ikigo ca leta kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi, hatagira canke hatariyo plaque, imparati nshasha zishigwa kuri izi moto zabo n'imodokari, eka n'ikivyunyura vyose, nuko ata permis de conduire, izi mpusha bita mu Congereza license driving zihari. Ni ukuvuga nta mparati, nta permis de conduire zihari. Hari n'abariha rero mu mashirahamwe atanga n'ivyuma vyo kwiyunguruza, moto n'imodoka, vyose ugasanga ivyo bintu batangiye amafaranga ntibariko barabironka. Hariho uwambwiye ati je nararishe moto maze amezi 2 sindayitora, aho se ku ruhande rwa leta, mugabo ayo se n'amanyanga n'ubujagari muri bino bintu tugiye kubabwira. Nuko rero kimwe mu kiganiro tugomba kubasangiza ni imyidogo y'abanyagihugu. Abanyagihugu baguze ingendeshwa nshasha, bahura n'ibibazo vyinshi mw'ibarabara, kuko iyo bagiye kurihira imparati zabo barariha bagaheza, mugabo nta kintu cemeza ko barishe babaha nka fagitire icemeza kimwe kizosubirira ico kintu iyo bagufashe. Ikibabaje rero ni kubera batigera boroherwa na gatoya nyuma yo kuva hano hantu
barishe ntaco bahawe. Mugabo rero ingorane bahura nazo nyinshi mu nzira nizo ngiye kubabwira. Iyo yaguze imoto, reka mvuge ku moto canke reka mvuge imoto basi. Umuntu yaguze imoto akayitahana, hanyuma akaja kurira plaque akayibura, aratanga amafaranga mugabo bakamushira muri systeme, mugo ntibamuha n'igipapuro. Ubu ngo babwira ngo biri mu buhinga bwa none ngo nurindire. Umuntu agashataha abwiza gukora. Umupolisi nawe yibonye ata plaque iriko ayita sans plaque, aca mufata akamuca amande igiturire. Aho rero leta ikaba nayo ituma igiturire kigwira, kuko wa munyagihugu atafise plaque acabona ko amato vyorosha vyomugora. Ikintu cyore cane rero, cyore cane ni murazi ko turi mu bukene bw'igitoro mu Burundi, ariko si mu Burundi gusa, mu imisi ho ni kwisi yose. Igitoro pasi ntaronka, kuko ngo iyo bagiye kuri ya mirongo y'abatondera igitoro bashobora bafata canke bakabwira ngo mudafise plaque ije muri application ntimuronke igitoro, abo baca babura igitoro. Ngomba mpamagarare ngaha hantu. Jewe natangiye kunyonga imodoka ari kera cane, ndibuka mu mwaka w'ibihumbi 2004 na 5 niho naguze plaque nshasha. Plaque nshasha y'imodoka twazigurira muri Empo yari muri Asiatique. Ndababwira ibintu jewe nzi, mumve ko ibintu vyagiye birahindagurika. Ubu ibintu vyabaye ibidabidabi. Tugiye kuriha plaque twaca muri Peji, tuvuye muri Peji tukagenda muri Empo. Tugiye Empo yari muri Asiatique, hajya hepfo inyuma yahoze RPA, hepfo gatoya gutya. Empo mushama habona abantu ba kera mu gisagara muri Asiatique. Hajya ahantu niho twaca tugenda, tugaca tudepojeho baca tukirindiriye ntuzenya carte rose, baca baduhereza ibisubirira carte rose, vyabiriko nimero za plaque. Sindavyibuka neza ivyo baduha, mugo baduha impapuro badufashe twasha twerekana. Barasha no gufata ugize na accident utararonka plaque, waragenda ukadeklara muri PCR, baremeranya rupapuro ko babaca bana yuko warisha amafaranga ukirindiriye ko plaque iza. Aho haryari 2005, ubu turi mu 2026. Ivyo bintu vyarahavuye, twateye imbere twateye inyuma. Ibi ubivuze avuga ngo umwasi w'igihugu zamwikebuka. Ibintu bitari bihari muri 2005 mwabantu mwe. Edayeri niho sende yaza igira ubutegetsi 2005-2006 yandavyibuka. Icyo gihe byari bimeze neza. 2004-2005-2006 nukuri byari sawa. Urishe plaque washitani cyo kintu zenya, ntimumbaze ibindi nyuma yaho sinzi ko byagenda. Ndabaye akarorero k'ivyo je niboneye je ubwanje, bagufashe waca werekana nyagipapuro. Narigeze no kugira accident navyibuka ngaha kuri Prince Regis, ntavise imparati kandi nari mwikosa naduga mva muri kuri Prince Regis, imodoka ari iva kuri Permanence ya Coaster duhuriramwo, nanje mvise imodoka ari ya Corolla nyine nduga. Hanyuma ndahagarara kuri demarrage rencontre, ndihenda sanga nagumye negera imbere buke ikiramitana parashoke irayikwarura. Shinja muri PC karatamparati mvise. Rero iyo ntuvuga ibintu jewe mvuga ibintu vy'ukuri muze muravyumva. Daniel Mugisha ntabesha. Ndabahaye akarorero. Ubu turi muri 2026. Umunyagihugu agacagura imodoka, imoto, hanyuma yaje kurondera plaque akayibura, yaje kurondera
permis de conduire akayibura, yakora n'ikibazo ntibayimuhe, iryo terambere turimo riko rigana he? Motive ngo babwira ngo turi ngo ibintu byose ngo biri digitalize, ngo rindira ngo tuzobiguha ngo mu minsi ngo biri ntuzenye. None nta nakantu mwomuha, nta nakaresi. Hariho utundi tuntu dusubirira bino vyangombwa bakwiye gutegura ku buryo umunyagihugu adafatwa umupolisi amufashe acamwereka ku kantu. Mutabikoze gutyo ni guhohotera abanyagihugu. Mu kurangiza kino kiganiro navuganye n'umuntu umwe mu badepoje barondera plaque. None babwiye ko zizoboneka ryari, ntavyo tuzi. Ati none nta bantu zibadepoje ku maperimi bo gute? Nabo nyene babwiye ko batazi igihe perimi zizobonekera. Aba plaque ntibazazobonekera, aba perimi ntibazi aho azobonekera. Camunyumvira rero, umva nta n'icizere bafise ko bizonaboneka. Leta niyikebuke ishobore gukemura bino bintu, kuko abanyagihugu bariko barahombera. Canke batanga itegeko ku bapolisi ati uwo muzobona adafise imparati muramubaza, hanyuma muce mutelefona vyibuze iyo batangira imparati, canke babahe icangombwa gisubirira iyo mparati mu gihe batarayibona. N'imodokari hajya kubusana imodokari iriko ite plaque itaraboneka, utemera nakajya ka ite nyine zanana. Sinzi ko yo Burundi bimeze. Ndabashimire mwe munkurikira, mwe muduha amakuru. Nawe vya byaragushikiye none ukadepoza amafaranga ya perimi canke imparati, hanyuma bakakwankira yuko urengana mu barabara udatanze ibiturire kandi wararishe, kare kosa ryawe. Leta nike muri kibazo kwanza baronke ku gitoro pasi, bavuga ati abadafise imparati bakibaye. Erega hajya warishe niba batabaguha imparati ufise nimero z'imparati yawe, canke babaha nimero batanga bashira muri izo systeme kugira ngo baronke igitoro. Murumva ko birateye isoni kusanzwe. Reka ndabashimire, ariko atayikebuke. Hari ikiganiro ndiko ndabategurira mu kanya ndaza kukibaha, singombye ko mvuga vyinshi, ariko yari inkebuzo. Nitwa Daniel Mugisha ngaha kuri Senere Nyankamugayo. Ibiganiro vyanje ushobora no kubisanga kuri Senere ku Rugendo News, nko mubibonye ngaha kuri Senere Nyankamugayo. Genda kuri YouTube Urugendo News naho nyene urabisangaho.